DFTV Tunda juhudi amahoro ku bakunzi ba DFTV. Uyu ni umwanya twongeye guhura tuvugane byinshi muri chat kiganiro cyanyu mukunda cyane Rap and Stories Room na umenyesha makuru wanyu El Haddad Napoleo aka Mr Gipara. Abantu benshi mukunda kwibaza ngo ni kubiki avuga ko ari Mr Gipara ariko adafite umushatsi. Kumbure ushobora gusanga hari ahandi moye. Ivyo ni vyisi. Chatuka je CBC none ndikumwe n'abashitsi babiri Peniel Kamikaze. Abaririmvyi wa rap akongera kaba n'umumenyesha makuru na Freezy is a Freezy. Yeah. Sana. Yeah. Bana, si tushakaribia. Unapenda kuongea Kiswahili sana. Unapenda muziki wa Kiswahili amna. Na tuko fresh nini. Karibu sana, karibu Freezy. Uyumva mahoro muri chat kiganiro cyanyu Rap and Stories Room. Ko tobemereye yenu umwanya wo guhagacira rap. Freezy. Yeah. How are you? I'm fine. You okay, man? I'm good. Bienvenue. Yeah, merci beaucoup. C'est dans une plateforme de rap. I know. C'est le bienvenue. Yeah, c'est un plaisir pour moi. Hapo jamaa yuko fresh kwa Kiingereza. Huyo. Yeah, is good. Ujue mimi nilipishana nacho. But you la Swahili. Kwa Kiswahili unajua pandisha muziki. Labda ndio maana unapenda kujiita sijui The Living Legend. Mbona Kiingereza hicho sasa? Living Legend ndio napenda kujiita. Kwa nini umeamua kujiita Living Legend? Mimi niliamua kujiita Living Legend kutokana na maana yake, na maana ya kile kitu, lakini pia unabeba kichwa cha macho. Lakini pia kutokana na jinsi gani ambavyo nilihaso mpaka hapa nilipo mpaka sasa hivi. That's why niliamua kujiita Living Legend. Kuna watu wengine ambao bado wakiona bana Kamikaze pale kwenye page yangu ya Facebook ambao ni ukurasa nao utumia kama Ndagijimana Peniel, lakini pale katikati kuna Living Legend, wanajiuliza huyu mtu vipi? Lakini ni katika zile harakati ambazo nilizifanya, kwa sababu mimi nilizaliwa Nyanza Lake kule. Kuna sehemu, kuna kijiji kimoja kinaitwa Ruvumera. Ruvumera? Sio Buyenzi? Sio Buyenzi hiyo. Wachawi kule kama wachawi. Wewe mwenyewe unaonekana Mwanga. Sio mpaka kila mtu aroge bana. Unajua na kila sehemu wachawi wapo, kwa sababu unajua mchawi sio. Na maana hata ndani huko kuna wachawi na huko. Bwana Freezy karibu. Lakini story yangu sijaimaliza pale. Bwana. Unaona sasa ikawa ndio hivyo, kuzaliwa pale nikakimbilia, wazazi wangu wakakimbilia Tanzania. Tukakaa huko takriban miaka 5-6 hivi. Tulivyorudi huko harakati. Ulikuwa na umri gani kipindi hicho? Kipindi hicho nilikuwa nimefika Tanzania niko na umri wa miaka 5 hivi. 5 tu. Yeah. Kama ulikuwa mdogo sana. Kwa hiyo nikawa nimetoka niko na umri wa miaka 11. Unasikia kama miaka 6 tuko kule. Kwa hiyo nikafika huku nikapitia mambo mengi kuhusiana na muziki tofauti na nini, na ina maana Living Legend inahusiana na muziki. Yeah, inahusiana sana na muziki. Umesomeka sana. Bwana Freezy karibu sana. Nawe ulisinsigura izina ryawe man? Freezy mubisanzwe riva mu zina giwanje normalement Faustin, nitwa Faustin. Hakizimana Faustin. So bon, urazi yuko muri state dufite ukunyene abarapper bagiye bita amazina like Chris Brown, Breezy, Lil Wayne, Weezy, Drake, Drizzy. So naje mvuga ati because first nduvuga fan cyane wa Breezy, Chris Brown. Okay. We can say that you got an inspiration from you would say. Yeah. Of course, this is my inspiration. So I have That's why you should take an American name as Freezy. Of course, man. That's it, man. You go. Bwana uyu munsi Freezy we uri muririmbye, tubona bamwe bakuza abandi batakuzi, ariko nanje nagize bakwiye kukumenya ngo Freezy nk'umuririmbye, ariko mvuze umuririmbye si uri umwe bahe bomboza mu rappeur mais aussi chanteur ndabigira tout. Ndakuririmba. Yeah, no kuririmba. Hazibira amazi. None kubera iki tutabanze kukubona ahantu henshi byo byawe ni ikihe kibazo? So because first of all I'm a student, so most of times I'm just occupied with my school. I'm with school, so navuga ati sindonga enough time to make a promotion of my songs, and I don't even have videos now, you know. So nivuga yuko vu que ama video ari agira partie ibintu bituma umu artiste aba plus connu. Mugabo vuga ati dans quelques semaines. Freezy mu ndwi zibiri zitatu imwe wavuze somene nibaze ko kweze kutazwera. Deux semaines. Ndirimbo yahe? Itwa Grâce à la weed. Grâce à la weed. Yeah. So quand j'invite aux gens de partir. Hapo najua wanaipa fumiki kitu kimoja ambacho Grâce à la weed. Ikinuhunda cyane ku bantu baba barape. Kwa uwezo au Grâce sielewi tungeni ni wa Kiswahili. Grâce à la weed. Yaani tunukuu vizuri kwanza kwa sababu sio sababu mbaya, lakini kwa sababu kuna sababu nzuri na sababu mbaya. Tusimnukuu vibaya. Ni kwa sababu nzuri ya weed kwa sojua ni ganja front. Upande mwingine weed ni dawa.
It's medicine. Kwa hiyo unaweza kukutana ni historia ya mtu ambaye alipona sababu ya ganja. Kwa hiyo kawaida tu. Sijawahi. Lakini mimi siwezi kumhukumu mtu ambaye anatumia. Wewe ni mwana harakati na huwezi kujihukumu mihadarati. Hata kama hujaoga kwenye kabati. Ni vizuri kachunguza kwenye ukarabati. Nakuelewa sana mwanangu Penyere Kamikaze. Sasa rumva uguti nta muntu ushobora kuraba nabi kubera ivyo akora. Nanga vizuri kwa sababu mwana harakati Uhuru. Uba wirabira ubuzima bwawe kumbure ico ushoboye kumufasha mu buzima bwiwe yundi muntu kanyica. Urazi mu nyandiko ya hip hop usanga kenshi ni amatitre ni kintu gikenewe kuba philosophique kandi abantu bakacigako. Urumva nkuko ubishize ndirimbo man. Na bro, it's coming soon. It's coming soon. Mwibikini batari banka. Bon, c'est à propos des effets de la weed. On va grâce à la weed. Les effets néfastes, les effets positifs. Positifs. C'est là toujours. C'est positif, c'est positif. Utafiti tunaonyesha lakini tunakumbuka tu kama serikali ileta nirekura. Mugabo urumva. Mwanya mwe nao. Sasa hata pombe unywaji pombe kupita kiasi ni hatari kwa afya yako bana. Bwana, kama kawaida yetu tukiona wageni ujue. Inabidi tuwaulize kitu gani ambacho wanakipenda kwa sababu Freezy leo umesema ni umekuwa busy na masomo. Amashuri yaragufashe kubugira ushobora gukora umuziki uno munsi. Nkuko wari bitegekanya amashuri nanzo yarajyana. Bomeze umwaka. Umvugiheza umuziki tukwiteke. Deja natanguye vu que nakubwiye ko video igira isohoke. Swide ko tugiye kura umundi mu master ko ari wavuze ko ari master. Of a king man, a king. You're not be a king. Of course. Of which kingdom? The kingdom of rap. Somebody kila mtu anasema mi king. You know, I want to take the whole music industry from Burundi. For sure. You know, because I'm a singer and a rapper. So I can say that I'm gonna take the industry from raps only. So I want to take the whole industry, you know. I like how rap was expressed. Najiamini, kwani mnajiamini kitu gani ndugu zangu? Sijui kafeli kwa sababu kifeli mimi nitakukejeli ndio nilivyo. Kizuri nasifia, kibaya kama kawaida yangu. Of course. Ndio hivyo. Let's do it. Bwana, karibu kwa sababu umesema unakuja kuiteka nchi ya Burundi kimuziki. Sure. Umesema you rapper. Hivi nikifanya hivi utaelewa kitu gani? Unasema? Ukisikia kitu kama hiki? This is a freestyle right now. Unaweza kufanya freestyle kwa muda gani? Anytime you want, even an hour, man. Freeze. Gang. Freeze. Drop. Hey. I am a rapper. Fucking them bitches and stuff. I cat in the fluff with my niggas, you know that we pull up and dropping. Eating a pussy like it. Fucking my niggas, I'm gay. You know my bitches, my niggas, I'm rapping. We dripping on leaves. Dropping a pussy in my nose. I got the bros. Niggas make out the top. Figure the trip in my crows. You want a dope? You want a dope? You get a strokes. My niggas, you know me, I feel like I'm a boss. Like I'm a boss. Nafuye muhera batipe bavuga ko genda babwire niggas menya yuko namanda bafere barazi ko makina je nk'umupira. Every day na mahina ma film ba niggas bavuga ko je wenda film I win niggas je nama gukira. Nama ngena mu lens. Baba biti bari lit. Bavuga ko mvise weed. Every day mu mastic. Je wena mama mu studio. Nama sohora ma ocho. Bapiti babo na video. Ni kwile hii chanke ngwe kuri mic. Urashobora kwishura gwa kuri mic. Kuri mic man. Ni kwile hii chanke ngwe kuri mic. Mic.
utaritse ibiganza nk'umutama w'ubuhanza umutima nyakuri bushikira batuganza Yesu yaramanitswe atobagugwe ibiganza ukabana b'abantu bongeye kumubabaza karume nka kubra utega amatwi nkubwire ufise amagorwa ngusabe ntiwihebure umuco w'abarundi waruye kwagwa gasore yasize umuzungu ikesha adakoresheje mugobore nigwire hirya canke ngo kuri Mike 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 Mike Here is the volume kuri beat the volume Freezy kamikaze so twageze mu beat banegeze barazi yuko twebwe twamangaha turi show bapeti bari ngaha barazi neza yuko twebwe twamatugira ama show sama stock kitop banigeze bari mu shop barazi confess note barazi kondo mu boss every DJ na manke na fisa ba beat niggas murazi ko chendo mo real banigeze bafisa ma grills barazi yuko chinda beach damn beat ya beat meisha nyingi buruza sipangalia Freezy umusi numwe bahanwe jewe menya mfise money baba peti kuvuzani bavuga ko mfise trani jewe nashaka kumusani fise ama grease but niggas bavuga ko jendo mu rich every day jena magenda gusa every day ni bitch but niggas babis ko jewe the rich fisa my dope ngikhothi jina magena ngwa blink jewe menya ndumuke my niggas buzzing on my drink, but as call every day, when I'm get I'm on my cottage and jam on my city. So Joe and face on my money, my niggas, but as call Jen, I'm tiny, Jen, I'm again, that goes some face to be crying, face to be trying, fancy my niggas, Jen, I give me tiny. But niggas, rap who got question, they're face to be crazy, I'm again, I'm more pros. My niggas, what's up, my bros? What's the good gentleman boss? Ngek more beats coach, now I'm feels crying sound shit. But pity by the guy, about a beats call every day, Jenny high bitch. Now I'm Chris, Jen feels Chris. But pitch was the guy about time to piece. But the beats coach now I'm feels kind of Chris. Freezy, Akunda cannabis, Akunda cannabis. Mufatire hasi mufatire hasi mufatire hasi ntabwo bafise kuba meze gutya ariko nibaza nibejo nshobora kujya bafasha uyuriya koko ndetse nujya ko barayamaze bona gusarura jya bagenzi bakugenza bizira kuguha inzoga hatara amahera kora amadiri yo kujya bitande ya fest ko kugendana nabo ariko uzobimpumye umunsi uzohebana nabo mufatire hasi we mufatire hasi we mufatire hasi we mufatire hasi mufatire hasi we mufatire hasi mufatire hasi kuvyukuri je nkunde ibyatsi baba peti bafise amamazi barazi ko jewe everyday tax namangena mu mataki jewe vise amataki ba niggas was an attack barazi yuko jewe nshaka amafuck everyday jewe the bitch ba niggas bavuga fish barazi ko jewe fish manage namangena muri wrist fist drop mu babi Baba niggas never be bavuga yuko je na mbafi barazi ko nyumu ngunda mawi umusi numwe bahane bitch umusi numwe bahanwe bitch umusi numwe bahanwe bitch umusi numwe bahanwe bitch umusi numwe bahanwe umusi numwe bahanwe umusi numwe bahanwe wakali ujue show inaendelea kuwa kali Pengine kamikazi ujue kuna kitu swali moja nataka niulize Nyompi sema unyote wawili kwa sababu kuna vitu ujue misemo as a living legend kuna kitu naomba niulize alafu fanue haramgani w'ikirundi abantu bakunda gukoresha ngo mugani w'ikirundi abantu bakunda gukoresha bavuga ngo utazi mbite yitega umyaka
utazi imitente yitega umuyaga. Imitente ya imitente utazi imitente yitega umuyaga. Wowe nk'umu legend utawurike. Icyo gifite insiguro ndende kuko mu gusigura umwibutsa ni mu abariterere bavyita dissertation. Dissertation baguha topic hanyuma umenya ati ico ndakivugije kuko ari kintu ejo bundi nico kintu ndiko ndaduga ko utazi imitente yitega umuyaga kumbure hari kintu ushobora kuba uzi inyuma urumva ikintu kiteze umuyaga kitasanzwe. Ikintu nashatse kuvuga mbagirira umwari kugira ndabashimira. Hari ikintu mukoze ndakunze ukuntu mwagize vibes kuri beat imwe muri abantu babiri. Kumbura umuntu atarabazi no munsi ashobora kuvuga ati bajye bahungu no biteze. Uzoba rero afite ibintu yabuze ukuntu abita aza bitege nk'umuyaga. Niho nariko umusanza niho nariko ndazi. Kamigaze ukoze umuziki imyaka myinshi gushikaho ubona wita legend. Nizihe abantu bantahure neza sinise legend kubera nari nkoze ariko ingufu wakoresheje kugira ushike kuri izina rya Kamikaze. Kubera we ari jambo kunda kuvuga uti uno munsi hari abantu banzi nkandagije na Peniel mugabo je hari nabandi bazi ko ndi Kamikaze Nation. That's why you still a living legend. Nigiki kintu cyangwa izihe ngorane barahuye nazo muri rusangi kugira ashobore kuzizamo azizi kubera hari abantu bashobora kugira umunsi mu game to think that they are going to play. Ikintu cyambere uza muri game witeze no kuvuga yuko muri game hari ibintu byinshi bicintege. Urashobora kwipanga ugakora ikintu ukumva ati iki kintu nagikoze ugasanga hariho n'ubundi avuga ati umuntu yakoze kino kintu mugabo abandi nabo bakakibona muri kote atariyo bakavuga ati hajya nta kintu kiriyo. Ico ni kimwe. Ikindi kigira kabiri witegura kuko bakugaya bagusuzugura kuko way back hari umuntu mushobora guhura yari afise ico yari kukumarira mugaka kubwira kata mwanya afise undi mwanya nakakubwira ngo hingenda za kukubwira ingene ibintu bimeze bikaba bihereye ngaho nyene. For example jewe ndi mu bantu igihe Amicale des Musiciens batanguye kuvuga bati ubu kugira abaririmbye bo hagati mu gihugu batangure kuvugirizwa indirimbo ku maradiyo iri foko bazana indirimbo zabo tukabanza kuzumviriza. Ndi mu bantu bazanye indirimbo muri Amicale des Musiciens. Imyaka irarenganye ni mu tuvuge ni mu myaka ya 2012 gutyo. Mugabo rero izo ndirimbo zarashika bakakubwira ngo hinge turazumviriza ibanze wavuye Nyanzarake gushika Bujumbura bazanye indirimbo ugashika ino nka saa 4 bari Nyanzarake yaje abantu bazi Nyanzarake ni ku Muyange. Urumva we waje uvuga ati ndasubira mu gugashika bakaca bakubwira ngo lindira turazumviriza ukazamu ngo tuza kuzumviriza saa 8 tuza kuzumviriza saa 9 ugasanga waraye ino dimwe ugasanga urabizi ubuzima bw'umunyeshuri ufise ukuntu aho ushobora kurara ingene biri bugende ejo mu gitondo gatuzino ngo ari kuzumviriza si hari ngo ni mugende tuzobabwira bikaba bihereye ngaho nyene. Urumva nko cyari gikogo wagiye muri studio ugakora ugaheza ukavuga utereka ndabe nanje ko noja mu bandi ndonke promotion canke indirimbo ishobore kuvuzwa na buke buke. Ariko Peniel no munsi bigiye hari ntantu batwara indirimbo ngo no ivyo bintu ku ruhande rw'iwanje ntibikihari vraiment kuko support irahari baranshigikira nk'umuriri baragushigikira uko bikwiriye. Sinaba mvuga ngo baranshigikira uko bikwiriye kuko ni ikintu mu bisanzwe by'ukuntu meze singomvye kwerekana ama region mugaje ndi umubopire umuntu w'imbo rero naho bawamwinde ubugari ku murango ku mugoroba barakubwiye ati we kubera naje muhiri wanyu bana ukacunyegeza ubugari cyangwa ukajumubwira wari wagomvye ko nza kujya. Hariho abantu dimwe kandi basanze muri uno mwuga wo kumenyesha amakuru mugabo nshobora kumubwira nti ndashaka interview ko ibintu ama interview nanye ndazi ingene ikiganiro gitegurwa ndazi amangle bagiha ndazi ingene umuntu yihamasije n'ibindi bitandukanye nkamubwira ati ndashaka interview akacambwira ngo none utuvugana kuki nkamubwira nkamupangira byose ukuntu bimeze mugabo mu nyuma akaca agaruka ngo twengo dukeneye ibintu ngo bicangamutse nka cyane abantu bakorera kuri YouTube ngo dukeneye ibintu bicangamutse ngivyo bintu ngo twengo tubona menga ukamenga nyene ni ibintu bigize ne mugabo ku mwanya umwe hariho ibintu bimwe batarataro ufite abantu bamaze gufata ko YouTube ari ahantu bakorera base atari ahantu
ushobora kuorganiza emission yiwawe ukayishirako neza hanyuma abantu bakayikurikirana bakaryoherwa. Ndimo nimbaze ko wamubona ama comment ngira kuri emission ziwawe ni ejo bundi ya Prizi na Big Zo naragize ico ndayivuze ko kuko umaze imisi mikeyi muri bake bashobora gupanga emission bakavuga ati duherenga umuntu ngiye kumubaza ndamuzi bisumba kuvuga ngo twari dufise urusaku canke bisumba ngo none ngo ngo ko tukubonye ngaha ngo ni giki cyakuzanye ukamenga no muntu mutari mwamanje kugira kumanza gutegura ivyo mugiye neza ariko uno munsi ngira imana ko tewe ni jewe nawe uri wewe kumure n'undi n'undi ariko inguvu zacu nizo zishobora gutuma wewe urasico ushikana ko kwiterambere nk'umuziki nk'uko bamwe bikora uno munsi ndagize imana urahuye na Freeze aho wisabiye akaganiro man aho wisabiye interview kawaida contacting bisanzwe nuko ndanakunda hip hop kuko abantu baravyibuka nkiri muri radio Culture nari mfise ikiganiro cyamara isaha yose cyitwa Stay Tuned on Sana urumva warigeze kumamagara na cyane nari mfise iminota 20 navuze indirimbo za hip hop gusa 20 minutes mu minota mwisaha 20 minutes ndiko ndavuze indirimbo za hip hop gusa. Freeze nawe uvuze ngo uri kuraza nikiri waje witeguriye gukora ubona abandi cyaba batarakora so I got it. But you uvuze uti I'm going to become a king of this kingdom without knowing even what is located this kingdom. Yeah, of course. Uje kurongora ibuhe bwami. First of all, master aba king. No, master aba king. Bayu dana bagoriati kumbure bamesha. Man uzotuborera he. So jewe cyambere na mbere novuga yuko aba artiste benshi mu Burundi ntago bari documenter. Because me, you know, as I got skills of languages, I have like documented myself on music business strategies, how to market my music and everything like this. So you know, it takes some videos on YouTube, you watch them and you get, you know, more knowledge. So I think Burundian artists ntago bazabikora kenshi. Umwanya munini wo gufata kuri YouTube uri kurarabike. Kenshi swat mbandiko ndaraba ma new beats because ndumuntu nkunda kugira freestyle. Ndakunda kugira freestyle anytime kandi another time mbandiko ndaraba nyine ibintu byo bijanye novuga ati na music iwanje, how to improve my music, how to make music strategies and you know marketing and promotion like this, and how to make money from music, of course, because this is my passion and I want to live from my music. And you're doing what you like, you know. You say what? You're doing what you like. Yeah, I know what I like, bro. I like music. Avuze ikintu gikomeye cyane ni nawo mwanya nagomba kuvuga. For example, nk'iki navuze ati ikintu cyo kwidocumenta kandi ikindi kintu mu Burundi tukibuze, abantu bariko baraturaba abantu nge ntibave biyumvira bati none tukibuze gute. Ikindi kintu tukibuze, umuntu kwemera icyo adashoboye mu Burundi biracyatugora. Biracyatugora. Umuntu arashobora aho nyine ngaho open yere abantu nyine ubunyene muri komune dukurikirana kumbure jewe ndisabiye hari ikitagenda mpagoga commentaire negative. I like negative comments gusumba na positive. Kwera positive abarundi haro characteristic abarundi dufise agahemo ihoni love from kana umuntu kumbura cyo turira ndugu yangu mugaje mbwira ati hadari ahantu yo wahindura akantu kununku byo baye biza kuruta Freeze umuziki wa wogiriki wotera imbere kuruta Penyere yugira uko twariko ariko nariko ndaduga rero ngaho nyene urumva nk'ubu Freeze avuzewe ko yidocumenta ejo ashobora gukora ikintu mugabo ugasanga abantu bakibavuga ngo agwe iki kintu ngo no ngo sico ngo sinya akumubaza bati kubera ko wakoze kino kintu dimwe hariho rero abandi aza agakora ikintu ukamwereka impamvu ico kintu atarakwiye kucembeza abantu ahubwo impamvu yari ukwiye gusaba ibindi vyiyumvira akaca kubwira ati wewe kwanza kubona udashoboye bino uri umubono. For example, ngome nduge kunyine ngende ndabivuze ni Fabilove yagize master hanyuma achayigira challenge. Copy flow byose umva byose ni Eminem Godzilla. Urahumva aho hantu mugabo Alvin Smith ejo bundi yazanye cover agomba mwishu yakoresheje ijyanzira nyene nawe nyene yaciyemo
yahimbuye umutwe kuri kava gutya aragirane mugabo byabonetse ko abantu umenga Alvin Smith ntibariko baramutahura ahubwo ivyo yagize umenga yahurudutse gusumba uwatanguye guhuruduka gira copy y'beat flow nibikumbure je kubera ngira n'icyongereza ari gike nshobora kwibaza ko ni mistari iri muri rya ndirimbo ya Master nayo nyene ishobora kuba ari kijya cyongereza yahinduye mu Kirundi kuko Gazira na Master abantu tumaze kuraba Gazira turazi n'urukoko runini turashobora gusanga ariko yagombye guhindura Master ugasanga harimo n'ibintu bimwe bimwe yagiye aritiza kubw'ivyo rero kuca asaba challenge wowe kubwo rero uti nka kamikazi ntaguciriyemo we mu kumushuza ukoresha indi beat kandi ishimire n'abantu bamaze kubikora abantu bose bamaze kubikora nta numwe arakoresha ijya beat bisigura ko bariko baramwereka aho yasenze Fabiro warasuzuguje aba producer b'i Burundi ubarakoresha beat y'Uburundi amukazana challenge bakaba challenge dukore umuntu agagerageza kwerekana ko ari umu producer yamuhaye beat nziza gusumbiye so iya clear hanyuma agashira ko amasheri yiwe cyangwa imistari yiwe and then akavuga ati ni challenge ndabahaye challenge byari kumvikana mugabo mva ntibica bitahurika ingene ufata vyose ugakopya amakacu uvuga ngo abantu ntibame challenge ugaguhe challenge kuri beat ya Eminem cyangwa ku Biki umbe ivyo byose n'ibintu ugizene amakacu uvuga uti uri Master sinzi ko hari abantu bamwe bakunda kuvuga ngo nakarapinga nakaje sindi ngaha kugira binge mugabo ntushobora kumbwira kuri Master no ukiwa mwana harakati inabidi uwe huru maze kuona una uwezo wa kujiexpress unavyotaka usilazimishwe na mtu kwa sababu wewe kama kamikaze una kitu unakuwa kila siku unatamani kutoboa iwe siri au iwe ukweli unataka kumtolea povu mtu na ni haki yako na kila mtu ana haki ya kukunuka anatakavyo umeshaona kwa hiyo mimi kwa mfano mimi kwanza wewe mwenyewe unajua mimi nilivyo ikiwa ni kitu kizuri bwana mimi nakusifia live na kitu kibaya mimi nakwambia live ukinipenda ukinichukia mimi sijali sababu unajua mtu ambaye ananipenda ni mamangu yupo always na Mungu yupo anampa uhai bado yungali hai mama wewe tukinichukia fresh tu sasa ndo point ambayo nilikuwa nataka nizungumzie wana hip hop hapa Burundi jamani tujaribu leo ukipiga mziki wa Tanzania utasikia hii ni bongo flavor mimi nataka nikuulize swali hapo weka mtangazaji ni kitu gani kinakwamisha rap au hip hop kitu ambacho kinakwamisha rap mara nyingi watu tunakuwa inspired ndio lakini mtu kukuinspire halafu unamuvaa wengine wanasema kumumeza ukacumumira je nibaze katari ibintu byiza nkuno munsi umuntu yobara ahantu atuvuge ari hanze y'u Burundi ariko aravuga ati reka ndabe mu Burundi koko bageze he akaca asanga turiko turakorera kuri beat ya Eminem abarapere bakomeye niyo challenge bariko nibaze ko atamanota yo hava duha cyangwa atabavuga ngo reka ngo tugire ngo ibi nibi ku barapere kuko yobona ati aba bantu baracari ko barirondeza nawe bantu konyene bon je navuga yuko ivyavuze n'ivyo ngo navuga ati plus twoja hamwe tugakora ikintu navuga ki plus navuga adapter qui développer vu que bila shamu communiquer entre voix basse kubera kumbure ujye umuntu musangiye umwuga cyangwa mukora ibintu bimwe hari umwanya mufata mukaganya ati ikintu unatwa hinduriki bihora bishika base mukaja basi muzogire rencontre de rappel na group WhatsApp muvuganiramo basi ili hizi tofauti zitatuliwe labda kwenye group sababu inauma sana man inauma hapo leo mfiriza ndakubwira ikintu kimwe jewe hari mu mwaka wa 2016 hari group yarimwe abarapere gusa abarapere gusa guhera kuna umurapere wese uziho ngaha mu Burundi hari habuzemwo baki uko ikintu cyagiye kuntangaza bimwe kwa batuvuga yuko tudakundana cyane tudashigikirana ni gihe umwaka Bface asohora indirimbo yitwa La Différence yarahamagaye ati ndasavye muze kumfasha muboneke muri video yanje ubaza ko hagiye bangahe nibaze video nawe arayibonye muko wari wese avuga gwe bana utakuja ngo ni fresh ngo ni ide nziza nana rifika ni bwa bujyanye navuga uzuye mu mitima y'abarundi baro no munsi yenda kubya kamikazi bwana uronze aho ngo yanutse dada atukana je kugira ngo ndonze nico kintu rero kimwe dukwiye kwiga tukagira nabo kubihindura ni twebwe nyene freezing izo desomenya nawe rero ivuga atuindire turago atupe ngoma tuburudika atupe ngoma mwana jua unapenda kitu kama hivi
gang. Oh, yeah. 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 Freezy, gang. Freezy, gang. Yeah. So I've been here for the niggas, like I been here for the G's. Look at dying for the creed of my niggas, you know we cry for the D's. Fuck when you cup with the bitch, niggas I'm pop with the D's. I got a crop with the D's, y'all niggas fucking will pull up on J's. So I can my name, my niggas, you know that we pull up with game. My niggas, you know that we get out the fame. My niggas, you know that we poppin' the cane. I got a chance for me and my bros. You fucking with dropping, we go on the bros. And I feel it, my niggas, you know that we party, we guapi, we poppin' the dose. Yeah. Freeze. Yes. Kamikaze. Freeze. Yeah. Kamikaze. Yeah. ese ubabwire inkuru nziza yuko dukwiye kuba abantu beza kandi ko dukwiye kuva mu mwiza tukaja mu muco uri kuraza yoya nubabwire kimisi y'igisuma ari 40 itazigera irenga Frank nubabaze neza ico bakunda turi bukibahe igikuru n'umutima sibe babwire kataburofa n'ubukinisha intambwe burya yose amara yopa DJ please babaze nuko wiyimye ashobora guhanwa kujya kuwiyahuye When I get down my bitch, my niggas I'm getting that goose and fist on my wrist, but niggas by that go jelly with grip. Yeah, fist on my Bentley. Yeah, fist on my Danny. Yeah, my niggas me Grammy. Yeah, my fist on my Grammy. Sorry, cause you ain't getting with my bros. My niggas my Puga con fist on my top. Every day then I'm a fist on my lip. Niggas then I'm getting with my beat. My niggas my fish. Look at my hip. Jump on my clip. I'm gonna beat. Yeah. So I can make with the top. So my nigga with the shop. We kinda pro with the niggas, my niggas, you know that we pro with the fuck. Yeah, Kamikaze, Tiv. Yeah, Napoli hoes, nigga. We gotta drop with the dope, nigga. I gotta crop in the soul, nigga. Yeah, I am soul my soul. Yeah, I am know my bros. Yeah, I am he my bitch. My niggas, you know me, I'm a creed-based host. So I can never be with bros. So I can never be with hoes. My niggas gotta fit it like a bitch with a nigga close. So I can never be with toes. So I can never be with toes. So I got all this. I niggas folded. Try to crawl with the guy in the OG. Yeah, niggas make it top pork fucking throaty. You don't know me. I gotta treat my nigga. You gotta please my nigga. You gotta diss my nigga. You know me, every day I gotta drink my nigga. Gang. I gotta run it. Woo! I gotta run it. My nigga. My nigga, party a beat. Gang. Pussy. Ushinga wicha. Zani dope, jewe timmy downtown. Liquid phone, jewe nacho why. Nigga menya kuji mezineza. Yeah, naba jama koma tujwa revant. Yeah, nigga nyaru tayo mata. Aba jama wavuga kujendi crazy. Kuko flow yanje ya mibatesa. Money more my cousin. Baba niggas once it by the busy combo vote every day. Jane I'm getting fishy, I'm a naughty. Every sheep, our bitches once it by fish on my cousin. So was a gang jail when I'm a fish and move my phone. Baba pizza boss, Baba Bugaba California. So jail when fish and money bitch. Baba niggas want Baba Bugaba jail. I told me about a busy combo vote. First day, Washinga wicha. Zani dope nigga, give me downtown. Liquid phone, jewe nacho why. Yeah, nigga menya koje mezineza. Na wajama tukoma tujwa river. Nigga nyaru tayo mata. Awajama bavuga kujendi crazy. Kuko flow yanje ya mibatesa. Wanyanga. Yeah, Batanaz, Kamikaze. Yo. Yeah. Yeah. Is new story. Ziri muri room. DFTV tuko humu hatuwezi kondoka bado ni vitamu kipendi kimenoga kipara kanoga ambie mashenzi wakae
Mizuka imepanda kwa DJ Gipala. Naona anashusha kama vile na wengine wanajiuliza hivi kamikaze kwa kweli tutamweza? Mbona nimembamba, si atapenyeza, atapitia wapi? Kijana wa Nyanza hawatokuweza. Umeshazoea kutumia mpaka ongeza sauti beat kidogo. Tuendelee au tusiendelee? Tuendelee au tusiendelee? Yeah, Freezy, Kamikaze, Napoli in the building. We're gonna make the fire. Nobody thought we're gonna do it, my nigga. This is a flow talk, nigga. Yeah, not even my crew, yeah, besides Jeff Savage's by the side. Quite in my street, come my swag. Combo, yeah, my drip, yeah, besides nigga, menya you can shock, come son. Yeah, get up, my girls, we feel, but fucking the crazy. Not in the club, no beat, keep coming to the hippie. We most in those souls, yeah, my cash. Iyumbonye ngize show, yeah, my sex. Na jenzanyu muri wrong, me gang. Punda titi long, that goes scratch. Yeah. What's about bitch for beats? Ushaki money yes to a face. Yeah, to a shangy money round to a sheets. Yeah, get an in the guts flow with my beats. EM just a Jonja, emission. Daddy and Cham with the shade. Baba nigga, one the kid. But I visit court bed to the team. Daddy mama coat now a nigga. But I know we're off to a nigga. Don't go room, nigga sick. Don't fi say you nigga. But niggas back time more big. Come on to jam with the studio. Kise mikao ni mufuki. Chewe ndo mustamu kibuka. But niggas ba ma bambuka. But busy you could jail da bavu. Yeah, chewe ngunda kuja ama shokole. Ushaki mani nishije ushotore. Jina kina danga na wakobore. Nigga, waji stay. Baka kujewe ndo mkuru musasi. Baba niggas pussy body buko. Jewe ndo mkuru ya wasasi. G's by the side. Squad in my street kuma swag. Combo ya my drip ya visage. Nigga, menya you can shock kuma son. Yeah, get up my girls. Mwana katisha sana. Wacha nichukue hii nafasi niwapongeze kwa kazi nzuri mlioifanya. Thank you so much. Nashukuru kwa muda mlionipatia. No, thank you. Kwa easy sana. Yeah, thank you. Kwa hamu na leo hatimaye mmekujeni. Yeah. Kwenye mjengo wa DFTV. Again tena kwenye kipindi cha Rap and Stories Room. Mimi kama kawaida yenu ni. Merci beaucoup. Kamikaze, una neno la mwisho? Mimi nashukuru sana kwa sababu bwana, mimi ndo kushukuru kwa sababu mimi ilikuwa ni majukumu yangu kukuita. Unajua kama mwita ujue kuna watu wengine unaweza kumuita sije mwanangu. Lakini wewe umekubali kupokea simu yangu, kupanga ratiba zako au kuvuruga ratiba zako ili mradi uje ukahudhurie kwenye kipindi kipendwa cha Rap and Stories Room cha DFTV. Bwana, nashukuru sana. Unajua kitu kimoja, wewe umekuwa mtu wa kwanza ambaye umenipa interview after ya kuoa. Baada ya kuoa yani Felicitations. Umekuwa mtu wa kwanza ambaye amenipa interview na kuweza na kuweza kujua baadhi ya vitu ambavyo na nini, lakini pia naweza nitafikisha salama, lakini ikinushobora kuvuga kinini yagusa nuko abantu ntibakonfonde Ndagijimana Peniel na Kamikaze Nation. Kamikaze Nation is a rapper, an artist, musician. Ariko Ndagijimana Peniel ni umujournaliste kuko yaragize parcours ikenewe kugira gashobore kuba umumenyesha makuru, araronka n'impapuro zibimurekurira, niyo mpamvu abikora. Hanyuma kuririmba navyo rero nkabasaba ko baje kuri channel yanyu ya YouTube Kamikaze Nation Official kugira bashobore kuraba ibikorwa biri ko aracyariko indirimbo zibiri, imwe ni video yarambwiye, hariho naishi nao nayo nyene ni audio, ariko umugabo murindire ibintu byinshi y'urukundo. No, je ntaragira ko ndirimbo y'urukundo. Nimepitia vitu vingi kwenye maisha yangu tofauti na mapenzi. Freezy, ukene Freezy amurongahe? Freezy ndonka kuri IG, Instagram, Facebook, everywhere ni Freezy BDE, Freezy Burundi. Freezy bajandika FREEZY. Yeah, that's Freezy. Freezy BDE. Kuri YouTube everywhere. Ije kuri Instagram ni Peniel Kamikaze 257.
no kuri page ya Facebook ndafise n'impamvu nabigize gutyo. Hari abazi Peniel, hari abazi Kamikaze. Ushobora kwandika Kamikaze ukaronka ukaronka Peniel ukaca ubona. Bwana reka mfate kano kanya ndabashimire kandi nongera nsaba n'abantu mutaragira subscribe mwe wasura no kanu gatukura cyane. Sindako kuri DFTV kugira imisi afu ndo TV ya kwanza hapa Burundi ambayo ina studio. Yeah man. Congratulations for this work you did. Kwa hiyo wafanye subscribe pale chini. Vipindi ya hatuwezi. This is a good room. Vile maoni tiririka. Maoni mazuri au mabaya ninapenda sana. Comment zanyu zote ndazisoma kwa hiyo. Afu mimi na kumenya icho mwavuze ku bintu bya watu wake. Mimi napenda negative comment. Mimi tu. Sababu ndo zinanijenga. Zinanifanya niwe mimi. Hata ngoma yangu hii kipindi naitoa hivi iko na viewers 1000 na vitu, lakini kipindi naitoa ilifikisha viewers kama 200 hivi, sijapata dislike. Ikaniuma sana. Nikasema siwezi nikatoa ngoma hapo watu 200 wote waseme hiki kitu kiko poa. Ikabidi sasa nilipovuka hapo nikaona watu wanaanza kupiga dislike, nikasema hawa ndio wenyewe. Kuna baadhi niliwacheki nikawauliza why ume dislike para, kanambia hapo ungefanya hivi na imani kama ngoma za kufuata tutakuja kurekebisha. Dakika ndabashimire mfatoka nafanya shimira namwe mafashonganya wanyu kuri kina kigeno cha DFTV nizere ko utaha mwandanye muri commentaire muduhe abantu bose ngifuza ko tubazanira amatobashikiriza no musana kumwe na Freezy na Peniel Kamikaze. Ciao mikro mari kumwe na El Haddad Napoleo kuri kamera nkuko vyamani so black hapo jamaa mweupe sana. DFTV Tunda Juhudi.